ndabaramukije bakunzi ba Rwose TV ndabaha n'ikaze mu kiganiro cacu Santé Focus. Uyu munsi twifuje kuvugana ku kibazo abantu benshi bakunda guhura naco cyo gucika umugongo. Umugongo rero birakunda gushika arabakuze arabakiri batoya bakumva baracitse umugongo canke nawe ubwawe ukumva uracitse umugongo. Hamwe ukibaza ati uyu mugongo uvuye kuki canke ni ikihe kibazo kiko kirantera gucika umugongo canke ukibuka ko warakoze nk'ibintu bikuremereye canke ibindi bintu biriko biratuma ucika umugongo. Rero gucika umugongo ubwayo si ingwara oya, ahubwo ni ikimenyetso c'uko hariho ingwara ushobora kuba ugendana utazi iriko iratuma ucika umugongo. Umugongo rero ni ikintu kiri mu bintu bibangamiye abantu benshi cyane, mbere gisigaye ari n'ikibazo gituma abantu benshi bitura abaganga. Ugasanga umuntu ari kwa muganga kubera yumva amaze igihe kinini acika umugongo, ko ari n'igihe ushobora no gutuma n'umuntu ibintu bimwe bimwe nk'ubuzi yahora akora atakibikora, yumva adafise amagara meza muri we, kubera umugongo uri mu bintu bikuru bidufasha kugira ngo dushobore gukora ibikorwa bimwe bimwe vya misi yose. Rero gucika umugongo turavye mu bintu bihari bigutera kenshi n'ingwara usanga nk'uko twavuze umuntu agendana atazizi. Hariho zimwe rero twodonda kuko ni nyinshi, arico gituma utoshobora kubimenya wewe ubwawe utabanje gushikira umuganga ngo agusuzume. Muri izo rero reka tuvugemo zimwe twongere tuvuge n'ibindi bishobora gutuma umuntu acika umugongo. Hariho ingwara bita hernie discale, iyo nayo wowe ntiwoyibonera atari umuganga yagusuzumye. Ikindi hariho ivyo tuvuga les problèmes gynécologiques, aho ni cane ku bakenyezi mu gihe bibungenze canke mu gihe bari mu gihe c'amaraso, kenshi birakunda kubashikira ko bacika umugongo canke ingwara zimwe zo mu bihimba vy'irondoka, niko twovuga zijanye n'ibihimba vy'irondoka zishobora gutuma umukenyezi naho nyene acika umugongo. Iyo amagufa y'umugongo, ico twita uruti rw'umugongo, bigenda birakorana, ajya amagufa agize uruti rw'umugongo iyo hariho ayagenda arakoranako, navyo biri mu bituma umuntu ashobora gucika umugongo. Iyo abantu bariko baragera mu zabukuru, ivyo byo dusanzwe tubizi, abantu bariko baragera mu zabukuru barakunda kugira ingorane kenshi z'amagufa, z'ingwara z'amagufa, navyo biri mu bituma umuntu ashobora gucika umugongo mu gihe karagera mu zabukuru. N'izindi ngwara zose zifatira mu magufa nyinshi zashobora gutuma umuntu acika umugongo. Siporo nyinshi, abantu bakora siporo muze murigerera, kuko birashoboka yuko ukora siporo utari usanzwe ubimenyereye kuyikora, ugaca usanga ukoze nyinshi, dufate wigereranije n'abandi bariko barayikora bayimenyereye, canke ugasanga nubwo wari uyimenyereye mu gico gihe ukoze nyinshi urarengeje urugero, bigaca bituma na wewe wogira ingwara y'umugongo. Ikindi kuvunika umugongo, kurya umuntu ashobora kugira accident ugasanga yavunitse uruti rw'umugongo, nawe muravyumva yuko uwo muntu ategerezwa kugira ingorane z'umugongo. Hariho ingwara nka cancer, abantu bagwara cancer kenshi iyo bagwaye cancer birakunda gushika n'umugongo ugaca uziramo. Abantu bamara umwanya munini bicaye canke bahagaze, nabo nyene umugongo urabakarira, bivanye n'amasaha menshi bamara bicaye canke bahagaze, ugasanga nabone baragize ico kibazo c'umugongo. Mbere hariho n'abashobora kuryama amasaha menshi, ugasanga hari abantu bakunda agatiro, dufate ntacafise novuga ngo kimusamaza canke kimwokipa, ugasanga aramara umwanya munini bitandukanye. Abo rero nabo usanga bagira umugongo mugabo w'umwanya mutoya. Mugana navyo turiko tuvuga ibituma umuntu ashobora gucika umugongo, no kuryama amasaha menshi ku munsi navyo nyene hariho abo bishikira bagacika umugongo. Ivyo twavuze rero bituma umuntu ashobora gucika umugongo ni bike muri vyinshi biwutera, ari naco gituma twavuze ukumva urababara umugongo umwanya munini, igihe kinini. Bitura abaganga kuko nabo bazoshobora kugusuzuma bakamenya impamvu uwo mugongo wawe uriko uravako. Ni bande rero uwo mugongo ushobora gufata? Ni bande bashobora kugira izo ngorane zo gucika umugongo? N'abantu bakora ubuzi ubasaba amasaha menshi
kuguma bicaye canke kuguma bahagaze, n'abantu baterura ibintu biremereye babikura hasi baduza, abo nabo bari mu bantu bashobora gukarirwa nuko gucika umugongo. Abakenyezi bibungenze nabo nyene abo baba bari muri ico gitigiri c'abantu bashobora gukarirwa n'umugongo. Abantu bakora ubuzi usanga umwanya munini ari ukunama guhaguruka, umwanya munini bakawumara bunamitse, dufate izosi nko uya, navyo biri mu bintu bituma umuntu ashobora gucika umugongo. Uruti rw'umugongo ruva hepfo rukagera aha kw'izosi. Ibindi vyotuma rero umuntu acika umugongo tukuyemo vya bindi dushizemo no muri vya bindi twavuga kare, hariho kudakora siporo. Navyo twavuze yuko gukora siporo nyinshi navyo biri mu vyotuma umuntu acika umugongo, no kutayikora navyo umuntu ugasanga yama ku kazi, yama muri ibi, ntafate n'umunsi n'umwe mu ndwi canke isaha imwe ngo avuge ati reka ngorore umubiri, navyo biri mu vyotuma acika umugongo. Kwambara ibirato bifise taro ndende, hotaro, ku bakobwa n'abakenyezi babikunda, ivyo biri mu bintu vyinshi bishobora gutuma umuntu acika umugongo, kubera yuko irya hotaro wambaye ibiro vyinshi biba bihagaze, umubiri wawe ufise ibiro vyinshi kuri ya hotaro wambaye, ugasanga umuntu ahagaze afise mvuge ngo inconfort, ameze nabi, nawe ukavyumva yuko umwanya munini uza kumara uhagaze wambaye ivyo birato bihagaze uriko urabara mu mugongo. Navyo rero tubigabanye kuko navyo biri mu vyotuma umuntu acika umugongo mu gihe ari vyo bintu yamenyereye kwama ariko arakora. Kunywa itabi, abanywi b'itabi benshi nabo nyene barashobora kugira ko gucika umugongo. Stress y'igihe kinini, ugasanga umuntu yama ari stress canke afise stress imurengeye, navyo nyene twarumvise ko stress iri mu bintu vyonona amagara y'umuntu, na stress iri mu vyotuma umuntu yocika umugongo. Ikindi ni depression, agahinda kenshi, akabonge, umuntu ugasanga afise agahinda, afise ibintu vya kera vyamubabaje canke vy'ubu canke muri we hakamuzamwo agahinda canke akabonge bimurengeye, birengeje urugero. Uwo muntu nawe ari mu bantu bashobora kugira ico kibazo c'umugongo, mbere wewe ari no mu wotuma bagira umugongo uri chronique w'igihe kinini utazohera. Abandi n'abantu bafise ibiro vyinshi, abantu bafise ibiro vyinshi bishobora gusanga umuntu arumva ariremera, nabo bari mu wotuma, nabo bari mu bantu bashobora kugira ico kibazo co gucika umugongo. Inyifato rero umuntu yogira kugira ngo agerageze kwirinda uko gucika umugongo ni nyinshi, ariko reka tuvugemo zike umuntu yoshobora. Hariho icyo twokwita bonne posture, ivyo tubivuga ryari nko mu kwicara. Iyo wicaye raba intebe wicayemo yuko imeze neza, ushobora kwicara ugororotse apana witunye, ushobora kwicara umugongo ukumva ko guhera hasi ugororotse neza, n'izosi gushikira ku izosi yuko rigororotse neza. Uryamye ukaryama neza. Abantu baryama gutandukanye, birashika umuntu ugasanga araryamye mugabo akavyuka yumva yavunaguritse, ugasanga rero yaryamye nabi muri iryo joro. No guhagarara umuntu akaza aracishamwo yicara ntagume ahagaze. Twavuze sport yuko nayo nyene umuntu ashobora kuyigira. Mu gihe nawe ufise stress, gerageza kuyijeha neza, uvyifatemo neza. Ivyo biguteye stress uvyifatemo neza kugira ngo ntuhavugira nawe iki kibazo cyo gucika umugongo. Ikindi ni kugabanya ibiro ku bantu bafise ibiro vyinshi. Mwumva ivyo biro biri mu bintu bibateye kugira umugongo, namwe bimwogerageza mukayigabanya, bibakundiye navyo nyene vyoba vyiza. Nuko rero turumvise gucika umugongo ico bishobora kuvamo ni vyinshi cyane. Rero tugomba tuvuge kuri aho wumva ukunda gucika umugongo bikaza bikongera bikagenda, canke ukaba uvyamana, ntugume muhira, ntugume mu nzu, cika kwa muganga, witura abaganga babijeje bakuvure, bamenye ico uwo mugongo wawe uvako, kugira ngo ntuzohave kwibuka kuyora wamaze gusesa, ngo uze guhava ugenda waramaze kumererwa nabi ataco bakigufasha. Rero witura abaganga ubu hakiri kare, ubu bigishoboka bashobore kugufasha. Nuko rero ikiganiro cacu kigarukiye ngaha, mwakoze kudukurikirana, ibihe vyiza.